Reka tuje hariya muri point zero hazindutse imirwano kugeza n'uyu munota ndi muri studio ikompora ni kompora isasu ni sasu tweruvo ni tweruvo etetu SPG gateusha tibirakatika kabisa hariya kabisa imitutu niyo bari kokerezaho inyama imitutu niyo bari gushoririzaho amazi kuri ubu nyine tondo cakare saa 11 n'iminiti 16 ikompora rya mbere ryari sose za SPG yaritewe haje gukurikizaho irindi kompora rya gateusha ayo makompora abiri niyo yafunguye intambara yabereye hariya umunsi harashwe imbunde zimwe nababwiye nabibabwiye kuvejo uko abarundi barenze hariya muri point zero bafite gahunda yo kuja gutera mikenke gusenyera bari abaturage bari hariya ariko mwibuse nitangazo rya MRDP yonyine yatanze yarababwiye ko itazashobora kuja kwihanganira umuntu ushaka guhungabanya umutekano w'umutura. Dutanze mpore ku muryango wose cyangwa se ku barwanashaka. Ndibaza murabonye kano ka video gatoyi namwe ndabacishiriza muri kino kiganiro kugira ngo mushobore gutahukirwa uno mutwe w'iki kiganiro canke iyi caption titre ari kiganiro nabacishirijemo. Yes mwabonye umumenyeshamakuru yarasanzwe ari umumenyeshamakuru akorana n'izinyeshamba zatwirwaneho yamenyekanye ku izina ryitwa Maripo. Ubu tuvugana ntakiri muzima ntagihumeka umwuka w'abazima nkuko mwagiye murabona hagiye atandukanye abatarayimenya nabo mu bimenye yuko Maripo atagihumeka umwuka w'abazima nawe yitavye uwo yakoreye nkuko bisanzwe. Amakuru ku munsi w'ejo yari yayatanze avuga uburyo masaha ya gatondo imigwano yatanguriye ngaha muri point zero aho mbere we yavuye ko ari abarundi bariko baraduga bagomba kurenga point zero bagaba ibitero ahandi ngo kugira ngo berekeze za mikenke ku kwica abanyamurenge baherereyeyo. Aya namwe makuru Maripo yagiye ashikirije ku munsi w'ejo. Uyu Maripo abatamuzi numwe yahora akorana ibiganiro na Fande Rugabo umwe twitume influencer kumbure mu kanya gatoyi turaje tubabwire ibijanye n'urupfu rwa Maripo uko byagenze n'ingene yahanitse muri studio aza kwishora mu rupfu mu ntambara zariko zirabera muri point zero birangira ahaburiye ubuzima. Ikaze ni karibu kuri wowe wese dukurikirana kuri BF na BF Plus. Ndagusaba ufite subscribe nyambo utarabikora kugira ngo tubandanye tubana neza tunubaka umuryango munini wa BF Plus. Ariko imbere yuko twinjira mu kiganiro cacu mu mico y'ikirundi turaramukanye nongeye kubaramutsa mwebwe mwese mudukurikirana aho muherereye hose by'umwihariko mwebwe mumva runo rurimi rw'ikirundi. Ndavuga abari mu Burundi bwacu bwiza, abari mu Rwanda, muri Tanzania, Congo, Kenya, Uganda, Mozambique, South Africa, Zambia, Togo, Malawi, Somalia, Ethiopia. Henshi muherereye muri Afrika yose tuvuga ko ngo tuhamare ko turabizi Afrika izwe n'ibihugu byinshi ariko ntwereka no kuramutsa ba bantu bacu bibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bibera muri migabane ya Europe, abari muri Aziya, abari muri Oceania. Reka tubabwire ati mwiriwe cyane mwaramutse bivana n'amasaha muri ko muradukurikirana. Twebwe muri Afrika y'ibiyaga binini turiko turerekeza mu masaha y'ijoro, turi mu masaha y'ijoro dije twamaze kuyashikamo aho benshi bavuye aho bari bateramiye abandi bagira berekeze mu busaswa kugira ngo ku munsi w'ejo umunsi w'Imana umunsi wa dimanche bazindure gusingiza cyangwa guhimbaza iyabaremye. Mwebwe mwese mudukurikirana natangwe ndabereka video kumumenyesha makuru yamenyekanye ku izina rya Maripo ariko nagenda babwire uyu Maripo yarayitavye Imana hambavuye kumumenyesha makuru wizinyeshamba yarasanzwe ari n'umusirikare muri twirwaneho. Nta na rimwe yigeze aza kuri kamera yambaye tenue militaire ariko uno munsi nyuma y'urupfu rwiwe byagiye kwanzwa cyangwa byagiye kwibonekeza yuko yitavye Imana asanzwe ari umusirikare. Abenshi mwahora mukurikirana ibiganiro byinshi byiwe aho yagiye amenyekana ku binyamakuru
nka Murenge 5/5 aho yagiye avuga cyane atunga agatoki ingabo z'igihugu cy'u Burundi yuko zigomba gukora itsembatsemba cyangwa zigomba kwica ubwoko bw'abanyamurenge bari hariya mu misozi miremire ya Fizi. Ari navyo mu majambo ya nyuma yiwe yaravuze yuko abarundi batanguje imirwano muri point 0 kugomba yuko bashobora kurenga point 0 bagatandukira n'ibindi bice birimo abanyamurenge kugira ngo bashobore kubica. Sinzi abo barundi badugiye hariya muri point 0 kuko point 0 abatahazi nagace kari hejuru ya Minembwe. Point 0 nagace kari hejuru ya Minembwe. Sinzi uko abarundi bahereye kuri uyu maripo kubera ko niwe yaduze umunwa yuko Burundi aribwo bigomba gukora ihonyabwoko hariya mu banyamurenge. Icambere imbere yuko mvuga urupfu rwa maripo manze nihanganishe umuryango wabuze kumbure barabona ikibazo giturutse kumbure bacunge cyane uhitanye maripo ntihagiye n'abandi ruzohitana kubera ko zino ntambara murana yuko zifise ingufu nyinshi cyane kandi imiryango myinshi imaze kuhaburira ababo benshi, imiryango myinshi imaze kuhatakariza abapapa, abamama, abana benshi cyane. Dutangure tubihanganisha. Ati rero urupfu rwa maripo rumeze gute? Amakuru dufise twabashije kubatohoreza nuko maripo ku munsi w'ejo mu masaha ya saa 3 yari muri studio ariko aratanga amakuru y'ingere imirwano yatanguye ngaha muri point 0. Twonababwira yuko ku matangazo mwabonye ku munsi w'ejo ngo point 0 ngo deja tombe nta na rimwe byigeze biba. Point 0 iracarimo FARDC kiretse yitakaje kuno munsi ku mirwano iri kirahabera. Imirwano yacabandanya. Point 0 iracari mu minwe ya coalition ya FARDC. Uyu rero maripo yavuye muri studio igihe cy'isaha 3 ngo twabashije kubitohoza amaze kuvuga byara bacishijemo tugitangura ikiganiro. Maripo amaze guheza ikiganiro niwe yacagenda guhamvya abandi bari ku mafro kugira ngo bashobore guhangana n'iyi coalition ya FARDC kubera ko ariko bararasanira ngaha muri point 0 niho imirwano yari kirabera. Rero uyu maripo akimara kwashika mwijoro ryakeye niho inkuru itari nziza yatangwa gusakara avuga yuko maripo yaguye mu mirwano yariko irabera muri point 0 yafanye n'abandi banyamurenge abo batwigwaneho batari bake ndetse n'abarede tabara nabo bakomeza gusiga ubuzima mu mirwano iri kirabera hariya muri territoire ya Fizi neza na neza muri point 0. Rero mumve yuko maripo tumubwire ati rest in peace, ugira uburuhukiro bwiza. Kumbure uwo wakoreye yakwakiriye kandi yakwakiriye neza. Rero kumbure abandi birashobora kubabera icigwa cyane abo bantu baguma bagwana intambara bazibonyine yuko batazotsinda. Ndavuga abo banyamurenge bagiye kwikwegera agakara mu gashambara bifadikanya nabo bita abasogosi bo mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo babahenda ngo tugira tubahiriye ngo tugira tubahiriye inyungu zingaha. Rero biriko biratuma umubare utari muke w'abanyamurenge uriko urahasiga. Uyu maripo nubabwira yuko afashwe inyuma y'imisi mike hafashwe uwitwa wamenyekanye ku izina rya Fani, abenshi bamenye nka Fani ariko yitwa Munezero Françoise, mu gihe yarahigiye kunegura bimwe bikomeye ubone abanyamurenge ndetse akababwira yuko batora abantu bibarabara bakabajana ku mafro maze akaba aribo bahasiga ubuzima. Abanyamurenge baja kuri fro batize ibintu bya gisirikare bigatuma umubare ukomeza kwiyongera wabasiga ubuzima ku mirongo y'urugamba. Ikitwa wabwira nuko ku munsi w'ejo hari imyidogo myinshi hariya mu banyamurenge neza mu misozi miremire neza no muri twigwanyo hari imyidogo nyishigano narakibakoreye nashoboye kubaha mu bike cyane byo nari narose aho abanyamurenge benshi bagiriza umukomanda yariko arakomanda hariya muri point 0 kubera ko ngo yari umunyarwanda ngo ariko ngo arafata abasirikare b'abanyamurenge akaba aribo bashira imbere maze akaba aribo bicwa. Abatari bake barahasize ubuzima abo twabanye twarabibabwiye. Rero icuka hagati ya M23 icuka hagati na twigwaneho birashobora kuba uko birashobora kuba bibi cyane maze ko bamaze no kubona yuko badasangiye gahunda canke leta y'u Rwanda adasangiye gahunda n'abo banyamurenge kuko ivyo baharanira bisa nuko bitandukanye. Rero abari ko barakiriye inkuru ya maripo yuko atubayitavye Imana
amakuru dufise ibice 70% nuko yoba yitavye Imana, kuko n'ibinyamakuru byinshi byo hari iwabo byamaze kuba bibishiga habona utumessage two guhozanya, utumessage twamarira guhoza imiryango twamaze kuba tuja hanze kugira ngo bashobore guhoza ababuze, na cyane bene umuryango wa Maripo yarasanzwe akora ku binyamakuru Murenge 5/5. Singomba kubarambesha ngo ndababwire byinshi, reka ndabikebanure. Ndanabashimye cyane mu bwese tukomeza kubana mu biganiro n'amakuru. Ndizera yuko tuza kubana kandi mu biganiro cikibiriraho bikunze tuyage ibijanye n'amakuru y'ibiriko biravugwa aha mu gihugu ca Uganda, aho muzi yuko bamaze kuba baproklama uwatsinze amatora mu gihugu ca Uganda, bakaba baproklama yuko Yoweri Kaguta Museveni ari we yatsinze amatora yabaye muri uko kwezi kwa mbere. Rero ibi n'ibindi turaza gukomeza twigatomoreza kugira ngo dushobore kubabwira inkuru zihuse kandi inkuru z'ukuri atandi hantu muzugira muzironka. Bye bye.